ufise inshuti nziza cane yarankunze ntayizi yafatishije. Ndabaramukije amahoro y'Imana mwebwe mwese muko murakurikira televiziyo y'u Burundi, kaze mu kiganiro itanguriro ry'ubwenge. Uko umwaka utashe kwigenekerezo rya 5 Ruhuhuma, Uburundi burahimbaza umunsi mukuru wahariwe ubumwe bw'abarundi. Turazi kandi yuko abarundi bemera Imana ku bwinshi. Uyu munsi tuza kuganira ku ruhara rw'amashengero mu gukomeza ubumwe bw'abarundi. Ko tuzi yuko ahari Imana hari ubumwe n'urukundo, ni giki kitakozwe ko abarundi bacanyemwo gushika naho haba ubwicanyi kandi tuzi ko bemera Imana. Hokogwa iki kugira ngo ubumwe bw'abarundi butsimbatazwe? Ni kuri ivyo rero hamwe n'ibindi bibazo tuza kuronkera inyishu kumwe n'abatumire banje uyu munsi. Ndi kumwe na Patiri Bukene Jeremy, akaba ari patiri mukuru wa Paruwase Saint Michel. Ndabaramukije Pati. Ndabaramukije nanje. Kaze mu kiganiro itanguriro ry'ubwenge. Murakoze cyane. Mwakoze kutwitaba kandi si rya mbere. Mwakoze kudutumira. Ego. Ndi kumwe kandi na Pasteur Onesphore Manirakiza, akaba ari umwungere mu ishengero Shama, akaba kandi arongoye ikigo cigisha abakozi b'Imana ivy'uburongozi Antioche Foundation. Ndabaramukije Pasteur. Ndabaramukije nanje. Kaze kandi mu kiganiro itanguriro ry'ubwenge. Murakoze cyane. Namwe bwe si rya mbere. Naje si rya mbere kandi mwakoze gusura kuntumira. Ego. Nkuko rero nabibabwiye tuza kuganira kuvyerekeye ubumwe bw'abarundi. Mbega iyo umuntu avuze ubumwe umuntu yotahura iki Gapati? Ego murakoze. Ikindi jambo bakoresheje kugira ngo berekane kubana neza kw'abantu kw'abarundi, umwe adatinya uwundi, atawugira nabo uwundi, atawicura kundi aza kumutera kutwiwe canke ku buzima bwiwe. Mbere ahubwo umuntu agashobora no kwitega yuko abandi bashobora kumufasha gutera imbere agiye hamwe nabo. Ego igihugu nuko kimeze amashira hamwe, imiryango, umuntu akomera abo umuntu atera imbere yari kumwe n'abandi. Ubumwe bw'abarundi roje nuko ndabwumva, abarundi babe hamwe bakundane hanyuma basangira igihugu kandi mu mutekano mu mahoro ntangere. Ego ubumwe ngo nugusangira, kuba hamwe, kumvikana. Ariko kandi turazi yuko utamye buriho habaye gucanamwo mu Burundi. Ivyo vyavuye ku kiga Pastor? Ego ndamwunganira, ubumwe nkuko yabivuze neza n'ahantu abantu bahuza atabice birimwo, ata muntu yiyumva umenga suwaho nuwaho. Ivyo rero birashika hari mu migwi yari yose. Mu Burundi rero ico vyavuye ko ni vyinshi twisunza abahinga babikurikiranye muri kahise. Ubwa mbere je novuga nubwo ari vyinshi, ivyo nemera canke shira imbere ni abagomba kudutwara, abakoroni bagomba gutwara igihugu. Basanze igihugu kiri mu bumwe, bigifise umwami, kivuga umwami umwe, mu gihe mu bindi bihugu mugwi wose wofise umwami, kivuga ururimi rumwe, bagaca bumvikana, gifise mbere n'igisirikare caco. Rero vyari bigoye ko bagitwara ico gihugu batabanje kubacamwe imigwi. Sinovyinjiramo cane, biravugwa vyaravuzwe. Ahanini usubiye muri kahise muri za 1927 niho ingingo zimwe zo kuvangura amoko yacu zafashwe. Bamwe bakugwa mu burongozi, bakugwa mu bikorwa bidakozwe n'umurundi, bikozwe n'uwo yagomba kuducamwe imigwi. Hanyuma mu gihe haza kwikukira, ivyo bice vyari vyaramaze kuboneka. Muga bitazanywe n'abarundi, byazanywe n'ugomba kuganza abarundi. Hanyuma bica bihurana n'ubutobwa bari ico gihe turonse kwikukira. Bagize kugira bakiri bato, uravye amareta ya mbere imyaka bari bafise, bakaba bakuze gutyo muri ico cuka aho baciwemwe imigwi. Vyari bigoye yuko vyarashitse birabagora yuko bahuza bubaka ku mugozi umwe ngo bumvikane. Hanyuma mbere vyunyugwa
nkurikiranye amakuru nakurikiranye yavuzwe n'abahinga ba politiki muri kino gihugu bizi vya kahise babazanye ico kibazo cyaramfashije gose vyunyuwe nuko hariho injyane mu Rwanda bakamuzi ku Rwanda dufitaniye ubucuti budasanzwe ubwoba rero buca butera abarundi bubasanze muri vya bindi navuga bica bituma ibere riyaga twinjira mu byo twinjiyemo yego ariko naho biruko turumva ko abarundi kera bari kubasenyera ku mugozi umwe haraza ababatandukanya ariko kandi turazi yuko bahavuye bigishwa ijambo ry'Imana riraza mbega ko abarundi bemera Imana ku bwinshi bari abavuga ngo ni nka 90% ariko bakaba baracanyemo gutyo two bivuga ko iki Gapati ego murakoze cyane abantu barakunze kuvuga ivyo bintu kandi birumvikana kuko iyo abantu bemera Imana basenga twiteze yuko bica bigenda neza muhira bikagenda neza umugabo n'umugore abavyeyi n'abana mashuri mu bikorwa mu mabiro n'ahandi mu mashengero hoho nta no kwigara bivuga mugabo ugiye kubiraba siko vyagenze nivyo umuntu ashaka kwibaza ikibazo ati ni kuki none abakiristo ari benshi kandi basenga hanyuma mugabo hageze ibintu vy'injyane ukazibona imiririratse ukazibona imipanga ukazabumva inkoho ivyo bintu none nibiki rero bwa mbere na mbere abarundi ni bene wacu nayo ndi umurundi mugabo sinshobora kwibaza yuko ari abamarayika bwa mbere na mbere kuva kera kuko urashaka kubona uhereye na kera na Adamu na Eva nta kibazo bari bafise ibintu byose Imana yibashiriye ngaho ikintu cyonyine cyabagiriye nabi biyumviriye mu mutwe biyumvira nabi ngo bokora kinaka ngo botera imbere burya umuntu yama hari ukuntu yiyumvira nabi mu mutwe abakirisu rero hari ukuntu ijambo ry'Imana ridashika mu buryo bwacu bwo kwiyumvira ngo turikorere ko mbega ngaha ijambo ry'Imana rimbwira iki mu rugo umugabo umugore rimbwira iki ugasanga abantu n'abakirisu mugabo barashaka kuvuga ibisabisho ngahageze mu buzima hageze kudandaza ugasanga ntibatanga amakori hageze gutanga akazi ugasanga umuntu ashaka guhera kuri wabo bijya no kuvuga iki bijya no kuvuga ngo kamere k'umuntu burya twarabatijwe mbwa kamere ntiyapfuye iguma ibanze n'ubuzima bushasha usamaye utavyiyumviriye utabifashe mwingingo uti ahantegeza kuba umukiriso birakujana ugasanga wabaye umupaganira kubera ibibazo cyane by'umutekano kuko murazi mu bintu abantu mu bintu barondera harimo umutekano hari ibyo bajya hariho kugira abantu umuryango wanje cyangwa umugwi ndimwo aho mbarizwa ugutera imbere iyo bene ivyo bibazo babikoze nko kibazo cy'umutekano nk'abantu bakumva ngo hari ahantu bateye abantu baca bashacoba uko ikintu cya mbere ubuzima burahamagara cyane abakirisu iyo turiko turabigisha tuvuga tuti umukirisi ateza no kwemera gupfa kubera ubukirisu bwiwe ntiyemere gukora ibintu biteye kubiri n'ubukirisu bwiwe abenshi rero bashaka kwikiza bashaka kwibako kumwe baravuga ngo kwiyaranja babingene bo umuntu yoca hirya no hino agira ngo hanyuma bamwe bakavuga ngo nzirega hanyuma abandi ati nzihana hanyuma abandi ati nzobigara kumwe hanyuma ubu iby'ubukirisu tubanze tubihagarire ko ubu ntibikora ukamengo umukirisu aca iyo hageze bene ivyo bibazo aca ashaka kumanuka agakora nk'abandi rero mbonye numvise nk'umukirisu yisha umuntu ngira ni ose umukirisu vraiment umukirisu abeshera umuntu kugira ngo azi neza yuko amubeshera ngo bamukure mu kazi amubeshera ngo bamwaka ivyiwe amubeshera ngo yangare amubeshera ngo agwe mu kaga ntaba n'umukirisu kandi suko ataba yarabatijwe mugabo nuko inkuru nziza ijambo ry'Imana ntiba ryarinjiye mu buzima bwiwe by'ukuri ntaba yarahuye na Yezu kugira ngo ahindure ubuzima bwiwe ivyo rero birahari amasengero kuzura mugabo abakirisu ugasanga mwisengero nuko ageze mu biro ugasanga inzigo ishabu mu gutoteza abandi kandi n'abakirisu bene wabo ugasanga arabatoteza ego pastor ati nuko umukirisu abakirisu nkumbure Yezu batari bahuye neza mu mitima yabo ko abarundi bizera Imana ari benshi ariko bakaba baracanyemo none tugarutse kuvyo avuze ishengero duhereye ku barongozi b'amashengero barafise uruhara mu kuba haratosekaye ubwomwe bw'abarundi
mbo novuga icyo kibazo nticoroshe kuko tuko turavuga iyo shingiro ryo Burundi no kubanza kuriraba imyaka ryari rimaze igihe ryari rimaze rirongowe na bene gihugu abarundi bene wacu kuko ubwa mbere ryari rirongowe nabo bakoroni uko vyabitigiri wavuga nkuko padire bivuze neza cyane ubutumwa bwiza ntibwanyengetere mu mitima y'abantu neza kandi vyavuye ukuntu twabushikirijwe kuko ababudushikirije bamwe bibaza bati iyo umutware ahindutse n'abatwara baca bahinduka hanyuma abantu baca bazi kivunga mu masengero mugabo batafashe ingingo yiwabo imva mutima ya yindi yukwemera yuko Imana bayakira Yesu bamwakira hanyuma kandi agahindura ubuzima bwabo rero ivyo bihe byatumye haza kivunga c'abantu batanyuzwe neza batashinze imizi neza bihurirana nuko atana integuro ihari yuko abaje bashinga imizi neza nivyo byatumye mu vyukuri nabo bavuga ibitigiri by'abantu mu nyifato yo hanze muzima bwa misi yose nko padiri yabivuze binyurana no ico kibazo kiracahari ariko uvuze ati mbega ishengero ryaragize uruhara muri vyabaye mu Burundi jewe sino bishigikira gose kuko muri rusangi ishengero ahubwo ryarahohotewe ryarababajwe gose n'amacakubiri nta na hamwe abarongozi byabahongeza kumva baba mu bakatolika abaporoti bigishije ko abantu bajyana oya nta na hamwe twovuga muri kahise ati naka ni wigisha abantu kujyana no kugirana ahubwo nkuko yabize padiri bigishwa rya jambo ry'Imana ryiza mugabo akaba mu buzima butandukanye nabwo ahubwo ryashengero ryari rikiritoya mwumve neza naye amacakubiri yahereye kera abarijemwo bazananye uwo mugera binjiye mu bukirisu bafise uwo mugera hanyuma uwo mugera rero kubera ubutumwa bwiza butabahinduye wagumye muri bo aho twovuga rero titi nkumbure abatanze ubutumwa bwiza iyo ntambuko yuko bushikana abantu kuguhindura uwo mugera w'amacakubiri gutahura ko aba ihanga ry'Imana ishengero abizera abantu ari bamwe naho rero boba batashitse ku ntumbero nziza muga mu by'ukuri ishengero ahubwo je mbona ryaraterereye yagerageza kwamama ukurikiranye iby'abakuru b'amadini cyane cyane abakatolika n'abaporoti bamwe ingene bagiye barifata mu bihe byaciyemo mu gihugu biragaragara ko bagerageje kuba bungere mugabo mu bantu badahindutse ego pati uruhara rw'amashengero mu gukomeza ubumwe bw'abarundi n'uruhe uruhara rw'amashengero ni runini kandi ahubwo mbere novuga niyo porogaramu ya Yesu Kristo kuko murabizi kuva kera Imana yashaka yuko abantu baba mu muryango urabona iremye na Adamu na Eva ibashira mu muryango abana bazovukire ngaho urazi ko ibihugu bihagaze ku miryango hanyuma rero mu nyuma biragenda nabi mugabo Yesu Kristo aragaruka kugira ngo avugurure umugambi w'Imana abantu haraho bibagira umugambi w'Imana kuko Imana umugambi wayo nuko haba umwungere umwe n'ubusho bumwe abantu igihugu c'Imana na Isirayeli niko Imana yagumye ibabwira yuko ari igihugu ikabaha n'amabwirizwa 10 kugira ngo ribibwirizwa nshingiro ryabo biyumve ibibagenga bose tugira amadini ico dusabwa Yesu Kristo uribuka mu njiri ya Yohani kigabane ca 17:21 ese bose bobumwe twebwe ikintu twigisha nuko abantu bakundana urukundo rushira abantu mu bumwe nuko abantu bafashanya nuko abantu bashigikirana nuko abantu umwe wese ahagaciro uwundi umuntu ntarondere ivyiwe gusa kuko ikintu cyambere gituma abantu bashicanamo nuko umuntu yironderera ivyiwe ugasanga umwe wese aribako basi ashizemwe abantu agashiramwe abiwe ubwoko bwiwe b'intara ziba umugambwe wiwe tubwira mu ruhara rw'amadini kandi je narabibonye aha mu gisagara ca Bujumbura jewe nakuze hameze nabi mba n'umupadiri hameze nabi ku buryo uri umuhutu kugira ngo uce mu makatiye bavuga ati naye abatutsi karakaga uri umututsi guca mu makatiye bahutu kara niwa byimbi nuko ayo majambo ahubwo mukama yadukize mu nyuma rero abakristo duhereye kugwaruka je mvuga ugwaruka kuko twarakoranye cyane ewe bakaja gukina umupira abantu bo kumusaga bajene kumusaga baja gukina umupira mu kinama je ndibuka n'umupfasoni nubu aracariho iyo duhenda manda bimwibutsa yagiye mu karestora gato yiko mu kinama mu gato twagize ibintu by'umutekano bakagenda bacungerewe n'abandi bantu ntagira abanyurutsa akutuma ko umuceri n'ibiharage bakaranze
araryohera ngo beha ngo mu kinama nabo barazi guteka wo kumusaga aca yumva yuko abantu mu kinama naribo ari nk'abantu nkawe ni kuvuga rero twebwe amadini nuko umuntu wese ameze nk'ubundi uburenganzira bwiwe ni nk'ubwo bundi kandi ko Imana ibishaka abantu bafashanye wewe umfashe ndagufashe dufashanye dutera imbere twese niko tuvuga kuko nigwo rukundo kandi nico Imana ishaka na Yezu ku musaraba yagize ati niyo nashaka ku musaraba abantu bose nzobiyegereza hanyuma arasenga mugisabisha ashaka nuko abatumwa bavyumva ati dawe ese bo bumwe nkuko twe nawe turumwe ubumwe bw'abakristo muri sanzwe bahagaze ku muryango w'ubutatu bweranda tuvoma mu Mana hanyuma natwe hagati tugakundana tukavukana tukiyunga tukababama ego ati urukundo turuvoma mu Mana pastor uruhara rw'amashengero nuruhe uruhara rw'amashengero kugira ngo ubumwe butsimbatare uruhara rw'amashengero noruvuga mu bice bitatu nunganira padiri ubwa mbere kwigisha ubumwe amashengero niyo yonyene yahawe iryo jambo ubwo butumwa bwo bumwe nkuko yabivuze padiri tuhawe n'umwami wacu n'umukiza wacu mu Yohana 13:35 avuga ngo nimwagirana ubumwe ntibazomenya ko muri abigishwa banje yagatanze nk'akaranga muntu kabizera rero tuteza kuvyigisha kandi turabona ko ishengero rya mbere ryabigendeye mu vyakoze n'umwa kabiri ngo bari bafise ubumwe kuva ku 2023 gushika ngo bagashimwa n'abantu kandi bagashimwa n'Imana turigisha mu gice kabiri turavyerekana tukerekana karorero kubumwe yaravuze abantu batumiranye hanyuma gaca tangara ingena nabo nyene bameze neza ivyo bikorwa byo kugaragaza ubumwe byo kubugendera ni ibikorwa bikomeye gose no kuvuga ngo abo hanze iyo bibagoye bari bakwiye gusanga abo mwisengero abo mashengero bobo babigendera uko rero amashengero abigendera niko n'ababandi batabigendera bumva bavuga ati erega hariho ubundi buryo bwo kubaho erega hari ubundi buryo bwo kuba mu mutekano rero iyo amashengero atabigendeye mu gufatana hagati y'abakristo abadasangiye ubwoko badasangiye ivyimviro vya politike badasangiye intara bagacamwe mwigwi baba basambuye iki kintu ko twahamagawe ngo tubiryo hanga nkuko yabivuze rigaragaza rigendera ivy'Imana igomba bwa buranga mutima mu bwa gatatu ubumwe buraharanirwa kandi amashengero akwiye kubuharanira novuga nk'ibintu bibiri byankoze ku mutima byo mu baporoti no mu katolika je ndaba hose ndavye Centre Jeune Kamenge mubona yubatse hehe abatari hafi mu Bujumbura yubatse hagati ya Ngagara na Kamenge mwibaza yari kubera iki ni amashengero ni shengero ya katolika riciye mu mihari yaryo yagize iciyumviro cyo kuba ku rugo ikibuga gihurizwamo n'ababandi yavuga batahura bakaza kwiga ubuhinga bwa none havuye abacuraranzi bakagira ibintu by'umupira nivako bajya bagize ikigo cya Centre Jeune Kamenge bariko baharanira ubumwe bariko barubaka ibiraro ndibuka 93 94 habaye ingorane mu Burundi twarazungurutse kino gisagara turi kumwe n'umupastori wo kwijabe yitwa David Ndaruhutse tugira icyo twita urugendo tugenda marche pour Jésus twagenda tuhimbaza izina ry'Imana mugabo ivyimviro vyiwe kwari uko dusuriye mu kibanza twahuriramwe muri Odeo Palace twinjira ku Musaga n'abatahora binjira bakinjirayo twinjira mu Kinama na Kamenge n'abatahora binjira bakinjirayo twagenda tubivuga mu izina ry'umukama wacu ivyo rero harabaye turi twigoro twinshi haba mu Aporoti haba mu Gatolika ndakunda kubwire mbere mu bihe byateye kuzazanirwa iyo abantu bose byashushe burya abantu baravyorohera guhagarara no guharanira ubumwe n'abantu b'Imana nibo abanyepolitike badashoka binuba ko nawe waje kugwanya abantu rero dufise uruhara runini cyane kwigisha kwerekana karorero no guharanira uko hari gihe biyangara akabari twebwe twenyene dufata ijambo turinda no kubizira tukemera kubizira nkuko yabivuze padiri ego pati aho muherereye muri ko mukora iki kugira ngo ubwo bumwe bw'abarundi butsimbatazwe Ego cyane murakoze twabwiye yuko mu bikorwa byose dukora mu bisanzwe no gushira hamwe umuryango w'abantu hanyuma mu maparuwase nkajewe aho mperereye mu paruwase mugabo ndabona n'ibikorwa bikorwa muri diocese hariho ku rugero rw'amaparuwase no rwa diocese ibikorwa byo kugira ngo tugume dufasha abantu kwiyumvanamwo gukundana gukorera hamwe ubu no muri leta barabivuga abantu baje hamwe amakoperative amashira hamwe natwebwe kwigisha ubwa mbere na mbere uko icambere na mbere nuko icimana yashatse coba
nimba hari ikintu gisubiza inyuma umugambi w'Imana na macakubiri murabona no muri Isirayeli bamaze hageze igihe baricamwo ibice ubwami bwa ruguru n'ubwami bw'epfo bagaterana bakagira gute mugabo mu nyuma barose umuntu abatera hamwe aje gukora ku nyungu za bose bakaja hamwe twebwe rero aho turi nk'abantu batumwe n'Imana no kubwira abantu bwa mbere na mbere ko umuntu wese ari mwene wanyu kuko hari ikintu abantu bibagira ego niko twaravutse mugabo abakristo ntitwahujwe nuko twavutse twahujwe nuko twavutse ubwa kabiri mwibatisi mu mazi no muri mutima mweranda rero aradukuramwo ibintu vy'inzigo ibintu vyo gukorera kuri kamere tuba abana b'Imana tuvuga tuti ibatisimu yatugize abana b'Imana iduha ubushobozi bwo kubana nk'abana b'Imana ivyo rero ivyo tubibutsa hanyuma rero tukabereka neza yo kuba mu bumwe erega hajya amacakubiri aduhomvya cyane duta umwanya hanyuma tukiyaka n'inguvu burya ahantu hari abantu bajyana uzorabe n'umugabo n'umugore bajyana ntibashaka kugira umugambi ngo utere imbere umugabo arawugira umugore ntabijemwe umugore yagira ikintu umugabo akaza kugira ngo n'ivyandi vy'abagore ugasanga ntibashaka gutera imbere ariko abantu bari hamwe baratera imbere ishyirahamwe ntuze ibanki bade yarigeze kugira icegeranyo mu myaka iheze irerekana ingene muri Afrika intambara ziriho ziduhomvya cyane urumva muri mu ntambara mucamugura inkoho abantu bashize kubiri umwe wese araba ingene yo kwicungera acamanuka kuri nivo y'umutekano ivy'iterambere ntavyajamwe rero twe tubabwira tuti ubu rero tuje hamwe nico n'Imana ishaka mushaka kuba abakristo ngo mujyane shaka mureke kuko ni kenshi Imana yamye yankira abanyisirayeli mu gitabo ca Mose bakagenda bakavuza indirimbo bakavuza ingoma bakagira imyotsi y'ububani Imana iti ivyo bintu biranshisha amajambo akomeye cyane ati bijya biranshisha biransesema sindanabiraba kuko mwebwe mu mitima yanyu ndabona ikintu kiri urashobora kuja mu isengero kavuga ngo Imana nihimbaze ngo ninahazwe wanka abatutsi wanka abahutu udahakazi umuntu mudasanga ubwo kubanza kumara bakuzuba wanza kubarikiza yava ubuza abana kwiyubakira erega dufise abantu babuza abantu kubaka ngo ntibasanga ubwoko ujya mututsi kazo muzana he ujya muhutu ngo muzana he ngo mbega wa muhutu wawe arakomeje ndabibabwira kuko twarabanye n'abanyeshuri muri kaminuza naragize imyaka myinshi ndumwibutsa abana mu mashuri kaminuza bakaza kundirira umwana w'umukobwa yiyakiriye Yezu akironkera ari umututsi kaza akaronka umutamuresha ati je nta kibazo bimbwi aje kubikoza abikojeje abiwabo bahakwa kumucamwe ibice umuhungu ubwo nyene ngo ntuzotuzane ndabasavye ntagira umukirisa ashaka kugira ivyo bintu ege nakamara amaza birateye isoni nukuri imbere y'Imana tuzomaramara Imana kubwiye ati wewe uraje ngaha ego narinje wewe wasize ubivye imbuto mbi z'amacakubiri abantu bariko barajyana ona nk'abantu ibintu byo 72 nuno munsi twacafise abantu bacafise ibikomere abana barango 72 ngo bose ngo tucage ngo singa ugasanga abantu bo urabona bijya bintu kuva 72 gushika uyu munsi urashaka gukora ikintu wibaza inyuma ya imyaka 50 kizobandanye kiba kwigirira n'ababana ukazobona uyu bariko ratwereka ibinogo batora bijya n'akamaramaza bibi binogo vyagiyemwe acanka abandi bijya twageza kumaramara ahubwo tugasabira n'igihugu kigacyorogwa kuko cyanyuye amaraso y'abana bacu donc rero je nako ndavuga yuko imigambi dufise ukuguma dufasha kuko muri Afrika no mu Burundi turimo ntushobora kumenyesha Yezu Kristo utabwiye abantu yuko bateza gusubiza hamwe gukundana kwakirana kuko niyo ngwara dufise ego pasteur muri ko mukora iki aho muherereye kugira ngo ubwo bumwe bw'abarundi butsimbatare ikintu gikuru no kwigisha tuko turigisha twebwe aho muherereye nabo dufatanije kuva mu 2015 gihari ingorane twarataga umugambi witwa abakunzi b'amahoro wari umugambi w'abakirisu mu vy'amahoro twarakoze ibikorwa bitari bike byo kwigisha turashikira imigwi itandukanye hanyuma ubu hari ikiganiro citwa abakunzi b'amahoro gica kuri radio y'igihugu gica no kuyandi radio kitanga inyigisho nkuko yariko arabivuga inyigisho zibwira abantu yuko ntawoguma yidogera kahise ntawoguma yidogera ngo abantu baduciyemo imigwi bazoguma bagomba kuduca imigwi nta gihugu na kimwe kitabangamiwe n'abantu bacanka muga n'inyifato yiwacu ituma tuguma dutsinyizwa canke tunesha kandi inyifato nziza nuko tubumwe ikiziriko kigizwe n'imigozi 3 ntawo gica
mu gikiziriko kimwe kimwe kwaco batigeza kugica. Iyo nyigisho tuza kuyireresha abantu. Biraboneka mbere ko hari urunganwe ruzohava rugogwa kwakira iyo nyigisho n'abantu babaye muri bino bihe bikabakomeretsa ku mutima nibo banka gutanga abakobwa babo n'abahungu babo babane n'abandi bo mu yandi moko. Naje twaragize seminaire tubajije ugwaruka batubwa ati ivyo vy'amacakubiri twebwe ntavyo tugifise hari Gitega. Atahubwo tubwirira abavyeyi nibo batugora. Beba cyatumurutuka tubwirira abapastori n'abarongozi bacu nibo batugora. Kuko twebwe navyo tubona nuvuga ngo hari urunganwe gogo ibi bintu rutabibayemwo bumva umenga turagwaye mu mutwe yitwa turavuga ivy'amacakubiri yego turafise agahinda kubera twabibonye mugabo bo ntibabibonye reka tuha amahoro bobo bubaka isi irimwo amahoro kuko ivyo ego vyarabaye none bizobandanya biba hanyuma rero twumve neza igihugu cubakwa n'abari muri ico kandi kizokwamana abantu bagomba kukisambura mugabo abo ni muri ico nibo bategezwa kucubaka rero tutiko turigisha tuko turagerageza kubigendera izo nyigisho mu buryo turongora abantu mu buryo cyane cyane tubaha bwa burangamutima ya nyigisho Yesu Kristo yaduha irimwo kuba mu bumwe uko twavuze yuko igihe twayihabwa mu ntango ntiyashinze imizi cyane ubu je icyo numva cihutirwa no gushinga imizi kwayo kuko abantu nibashinga imizi bagatahura iryo hanga Imana yaje kubaka bagatahura ko dusanga Imana imwe umhemu umwe umubatizo umwe bijyaya tubwiye bagatahura ko amacakubiri y'amoko akugwaho n'umusaraba nkuko intumwa Paulo yabivuze mu gice cy'abanyefeso by'ukuri hakabishengero rishinze imizi gutyo abandi bazokurikira. Ego mwitegereje mubona mu myaka iri imbere ubumwe buzoba bwaratsimbataye canke nkumbure hazoba haraje yandi macakubiri tutazi pati. Ego murakoze cyane. Bon jewe nje nk'umuntu yizera Imana kuko iki gihugu ntidushobora kuvuga ko ari twe gusa dukora kugira ngo gitere imbere n'Imana iradufasha. Je rero imbere nguma nizera ko twebwe bwa mbere na mbere dukoze Imana yoyo izodufasha kugira ngo hamere neza. Je ndiko ndaraba Barundi ubu hari ibibazo by'ubukene dufise abanyeshuri ko biga makaminuza ariko atakazi ico oyi kiradutera ubwoba kaza wumva hirya no hino hari intambara wumva naho izoba ziri kure no hafi araho uvyumva nivyo bikadutera makenga mugabo je novuga bariko baratwumviriza nta kintu na kimwe kitubuza kubaka ngo tuje imbere twubaka igihugu ciza mbere je nivyo nobahamagarira kuko none turiko tujahe kuko n'umuntu yibaza ati je nta ngorane napanze ibintu amafaranga ndayafise niki uzoyarirahe nzoca nja mu bindi bihugu uzoba wangaye kuko burya guhunga igihugu nguje kubahandi ngubeho neza no kwiyangaza no kwangara utagiye gukora umugambi cyangwa ugende kuneza wishakiye ari guhunga igihugu kubera abantu bacononye numva aho naco tuba turiko turakora naho uvise amafaranga ico gituma rero no kwibutsa ari jambo umupfasoni w'umunyabwenge yitwa Anna Arendt n'abantu mu bayahudi babonye ingorane ati imbere yuko tuva kuri iyi si umuntu turabe neza isi dusigiye abana bacu imeze gute hanyuma n'abana dusize muri iyi si bazoshobora kuyiteza imbere bimeze gute ubu turabe n'imbere kuko nimba hariho umutima umuntu afite umutima w'ubuvyeyi gupfa twese tuzopfa urana nka turi ngaha imyaka 50 nta nomwe asha naho mwogira gute narumwe azobahari mugabo umutima w'umuvyeyi ugira uti abo tuzosiga tuzobasigahe nabo bameze gute kugira ngo zosigire abana babo ahantu hameze neza rero ndizera yuko abarundi baziga kuko ikintu ca mbere ikosa rya mbere dukora ntitwiga ku bintu twamatiko turagarukana vya bindi kandi vyarabaye nuvuga yuko bitatwigishije rero ibintu twaciyemwo tuze turabikuramwe ivyigwa hanyuma muga tuvuga ngo ntibizosubira. Ego nze no kuri wewe pasteur mu myaka iza muravye muna ubumwe bw'abarundi buzoba bwatsimbataye canke nkumbure hazoba haraje nukundi gucanamwe mubivuga kwiki? Je ndavye imyaka iri imbere ubumwe buhagaze ku vy'amoko cyangwa amacakubiri ahagaze ku vy'amoko azoba yarataye agaciro kubera nkuko yabivuze hariho ivyigwa vyinshi kahise katwigishije ivyo vyigwa bitwereka yuko aya moko ntiyari ingorane mugabo ingorane zari inyungu abantu barondera bakihisha mu moko abatarabibona ivyo vyigwa bazote babibona uko umwaka uhera niko ivyo vyigwa bigaragara
mbere abahinga bamwe ababibonye nabonye ahantu hari monima uja ku mpanda by'ubanza handitse ngo ntihica ubwoko hica uburongozi bubi byo ni somo rikomeye rimaze imyaka 10 n'ingahe riri ahantu ryanditse uko n'ukuri kudasanzwe mugo ko iminsi ihera uko tuca mu bihe bitandukanye niko amasomo abantu bayiga je nibagaza yuko ivy'amacakubiri y'amoko bizohera vuba hanyuma bisaba gusa ko tubandanya twigisha tubiharanira hanyuma jewe na kuva 1994 namye ndabiharanira kandi namye mbona ko tugira intambuko mugabo kandi amacakubiri sa y'amoko gusa abarundi bakwiye kwama bari maso iyo mutima wo kugumana ubumwe bakawugumana kuko ugomba kuduteranya umwansi wacu shetani n'abakoresha azogumaza hazova amoko hazi intara hava intara haze ivyimviro vya politike ibiteranya abantu samoko gusa rero turiko turavuga ibi twiyumvira kazoza ntitutwaga umwanya n'amoko gusa yo yagira atakaze agaciro hariho urungano rutazokwemera iyo mvugo mugabo isomo iki kigwa twize cyuko hatari ubumwe ataterambere rihaba kibe ikintu twitwararika cyane nkuko yabivuze muri Afrika yose kugira ngo nuwozana kandi ikindi gituma tokwicamwe imigwi ikindi gituma cyane cyose idini intara ivyimviro vya politike nibindi tuvyamirire kure tumenye ko atanumwe yunguka iyo tubihaye ikibanza riyo ngendo rero twayigendera mbona igihugu cacu kizoba mahoro kandi nanje ndakora nifuza kuzopfa mbonye ibitari bike bisa n'ivyo bimaze kuja mu ngiro ego ni navyo twizeye twese ikiganiro rero c'uyu munsi cerekeye ugukomeza ubumwe turakirangije kandi nukuri murakoze bakozi b'Imana ku majambo yubaka cane muhejeje kubwira abariko baradukurikira turumvise ko ubumwe ari ukubwigisha kandi bakabuharanira mwakoze rero Patiri Jeremy Bukene kuba mwakiriye ubutumire mukaza kutuyagira hano kuri televiziyo y'igihugu n'ubundi munsi ngira ngo muzogaruka ego cyane naje ndabakengurukiye kandi namwebwe ibiganiro byo gufasha abarundi gutegera yuko ubumwe ari ngombwa kandi buhambaye aribwo buzodufasha mbere no gushika imbere heza namwe ibiganiro mu bibandanya murakoze ego cyane tuzoyibandanya mwakoze Pastor Onesphore Manirakiza kuba mwaje guterera mu kuvuga ingene ubumwe bwokomezwa turabashimiye cyane kandi nibaza yuko nitwasubira kubatumira muzotwakira naje ndabashimiye gose kuko ibi ni bimwe mu byo kwigisha twamye turavuga mwakoze kuduha akaryo kwigisha aba badukurikiranye kandi nimwaduntumako azoba ari bakwe nzokwitaba ego namwe mwese rero mwariko muradukurikira mubandanye gukomeza ubumwe n'amahoro aho muri naho mu kindi kiganiro rero itanguro ry'ubwenge murakoze cyane